Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru ateye ubwoba adushikiye muri uno mugoroba, ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho tugiye kugaruka ku ngabo z'u Burundi ziri muri Kongo, ndetse tukaza no kugaruka ku cuka kiri muri CNDD-FDD, aho amakuru adushikira yemeza ko abarundi nka bose gushika muri CNDD-FDD ndetse n'ibihangange bikomakomeye byavuye ku rugamba, bose babona ko igihe kigeze kugira ngo abarundi bikize Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba n'amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yasimbye igitero gikomeye cyane cyari cyateguwe na bamwe mu bajejwe umutekano wiwe, akarengerwa n'umujenerali umwe rudende umusigayeho, ariko abandi bose bakaba baramaze kumutakariza icyizere. Ni byinshi twabateguriye, aho tuza kugaruka ku majambo akomeye Perezida Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza ku gihugu cibanyi cy'u Rwanda. Ibi bikaba byaracanishijemwo abategetsi bakomakomeye, kugeza aho abategetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi nka bose bumiwe kubera amajambo Ndayishimiye yatangaje mu gihe umubano w'u Burundi n'u Rwanda wari ugiye kuba mwiza, bigizwemwo uruhara n'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'iperereza ry'u Burundi. Ariko ibi byose Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yarabyishe, akaba yarabirenzeho, ahubwo nyabuna akikorera ibyo ashaka. Ibi byose bikaba byarababaje abatari bakeya, kubona iperereza ry'u Burundi ryari ryakoze ibishoboka byose kugira ngo igihugu cy'u Rwanda ndetse n'u Burundi bibane neza, ariko bikarangira Perezida avuze amagambo akomeye kandi ateye ubwoba. Ni ikimenyetso kitabesha ko Perezida Evariste Ndayishimiye ahubuka mu byo avuga, kandi n'ikimenyetso kitabesha ko Ndayishimiye ibyo akora byose ari amahano. Ibi byose bikaba biriko biratuma abarundi isinzi bamwamagana, kugeza naho ubu abasoda bari mu Burundi babuze icyo bafata n'icyo bareka. Amakuru menshi akaba yemeza ko abasoda bari kurwana muri Kongo barahiye bakarengwa, bakavuga ko bagomba kwihora kuri Perezida Evariste Ndayishimiye wakoze amakosa akomeye kandi ateye ubwoba yo kubarungika mu ntambara batumva, intambara badafise icyo bapfira, kandi intambara ikomeje gutuma igisirikare cy'u Burundi gisambuka gusumba uko byari byifashe. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi. Niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, akane karyo keza ko gubyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere y'uko tubabwira igitero Perezida Evariste Ndayishimiye yasimbye ariko giteguwe n'ibihangange muri CNDD-FDD cyari kigamije kumuhitana, reka tubanze tugaruke ku magambo ateye isoni kandi ababaje yatangajwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe. Evariste Ndayishimiye yaraye asubiye kumvikana yagiriza igihugu cy'u Rwanda ko arico ntandaro y'amagorwa abarundi bagiye baracamwo kuva mu mwaka w'1959. Ibi akaba yarabitangaje igihe yarari imbere y'itorero, akavuga ko ibibazo byose abarundi bafise uyu munsi byose byatewe n'ubutegetsi bubi bwaturutse mu Rwanda. Utwana n'umunwa agatuka igihugu kibanyi. Uyu ni umwe mu migani iriko iravugwa inyuma y'aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yumvikanye avuga amajambo arimwo kubiba urwanko rw'amacakubiri y'amoko ku gihugu cy'u Rwanda, mu gihe hari hamaze iminsi havugwa ibiganiro bigamije gukemura ibibazo bimaze imyaka ibiri hagati y'ibyo bihugu bibiri, ndetse benshi bakaba bari bazi ko ibintu bigiye kujya ku murongo. Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kuvuga amajambo acanishamwo u Rwanda ndetse n'u Burundi, mu gihe abatari bake bari bazi ko ibintu bigiye kujya ku murongo. Evariste Ndayishimiye nta gihe cyari gihaciye amenyesheje abarundi n'amakungu ko yiteguriye kurwana n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Hakaba hari ibyo yavugiye mu ntara ya Kirundo muri komine Bugabira kuri
kuwa 11 Ruhuhuma 2025 aho yamenyesheje ko amaze kugabisha u Rwanda ko rutozomunesha, ariko ibyo yabishikirije inyuma y'akanya gatoya yarabihinduye avuga ko yaganiriye n'ibihugu bigenzi by'u Rwanda ngo bimubwire ko yotekana ko amakuru afise ko u Rwanda rutozotera u Burundi atariyo. Mu nama yamuhuje n'abaserukira ibihugu byabo, umukuru w'igihugu cy'u Burundi yababwiye ko yahisemwo inzira yo gusubira guhurira mu biganiro nk'uko bari barabitanguye agishikira ubutegetsi mu mwaka wa 2020 ngo bikaba ari byo byomushikana ku mahoro arama yo kubana neza hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ibyo Ndayishimiye akaba ngo azoba abikoze mu ntumbero yo kwirinda intambara hagati y'ibihugu byose. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'igihugu cy'u Rwanda n'ayandi makungu Olivier Nduhungirehe mu ndwi iheze yari yashimangiye iyo mvugo ya Evariste Ndayishimiye mu gutangaza ko abategetsi b'u Rwanda n'abo mu Burundi bariko barabandanya ibiganiro. Akaba yavuze ko ibyo biganiro ari byo bizohagarika icuka cibi kirangwa hagati y'ibyo bihugu uko ari bibiri. Umuntu yumvirije ibyatangajwe n'umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda byarumvikana ko bafise icizere ko bashobora kumvikana maze u Burundi bugafungura imipaka yabwo iruhuza n'igihugu cy'u Rwanda bwafunze, bwagiriza ico gihugu gufasha umuhari Red Tabara wahisemwo kurwanya leta y'u Burundi ukoresheje ibigwanisho. Eka no mu ijambo ryiwe kuri uyu w'Imana, Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yarashimangiye ko hari ibiganiro hagati y'u Rwanda n'u Burundi bishobora gushikana ku kubana neza. Naho atatomoye mu mvugo yakoresheje, yavuze ko abakolonije u Rwanda, u Burundi na Kongo babanje gushira hamwe ibyo bihugu byose ngo kugira ngo bigwanye u Rwanda, yamara ngo biriko biraja ku ruhande bisobanuka. Aca amenyesha ko bariko baragenda bashaka kubana neza na bamwe muri abo babiri, naho atemeje ku mugaragaro ko ari u Burundi. Bamwe n'abandi bagendeye ku manama yari amaze iminsi aba hagati y'intumwa z'ibyo bihugu uko ari bibiri bace bamenya neza ko yariko aravuga u Burundi. Wa wundi ati wotana n'umwana atagutuka akaguturira. Kuri uwo w'Imana nyine ari mu ishengero rya Vision hari hakoraniye abakristu b'iryo shengero, yaradutse aragiriza igihugu cy'u Rwanda kuba arico ntandaro y'amacakubiri ashingiye ku bwoko mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'1959 gushika mu myaka y'1996. Mu majambo yiwe yavuze ko mu Burundi ngo bazaniwe ibibazo mu mwaka w'1959 bivuye ku byabaye mu Rwanda. Abakongomani nabo ngo byabaye inyuma mu mwaka w'1996 ngo bakaba bazaniwe ibibazo n'ibibaye mu Rwanda. Evariste Ndayishimiye akaba yavuze ko bidashoboka ko ibyo bihugu ngo byokwama bihura n'ayo makuba aturutse mu Rwanda. Kubwiwe yavuze ko u Rwanda ngo rwokemura ibibazo byarwo, ngo bareke kwinjira mu bibazo by'abarundi, ngo kuko mu Burundi atamuhutu n'umututsi ngo bose ni abarundi, ni nabo bayoborera ku bwoko, ibyo birabaraba, niko Ndayishimiye yatangaje. Yamara naho umukuru w'igihugu cy'u Burundi yavuze ibyo, abarundi n'amakungu nta numwe atazi ko imvugo ya Ndayishimiye ari iyo gusamaza abarundi, kuko abarundi barenga ibihumbi 500 by'abarundi b'amoko yose n'intara zose bangajwe batahunze u Rwanda, ahubwo ko bahungiye mu Rwanda akaba ari rwo rubaha indaro. Abarundi ntibayobewe ko intwaro yiwe irangwa n'amacakubiri y'amoko, kuko ishingiye ku bwoko bumwe bw'abahutu babanje gukumira ubundi bwoko bw'abatutsi. Ibyo rero avuga abantu babibonamwo ububeshi bukomeye bwo gusamaza abarundi n'amakungu. Nayo kuba amenyesha ko mu Burundi abarundi bose bari hamwe sibyo na gatoyi, ahubwo igihugu cahindutse icabari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Muri kino gihe uwumvirije abarundi bo hirya no hino, nta murundi atifuza impinduka. Tuve kuri ino nkuru igaragaza amajambo akomeye
Ndayishimiye aherutse gutangaza. Amakuru yacu tuyabandanirize ku nkuru iteye ubwoba iri kuvugwa mu Burundi ishobora gusiga ihinduye ibintu. Amakuru dufise nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yagabweho igitero gikomeye cyane, ariko kikaba ari igitero cyakozwe ku buryo bwiza cyane, cyari cyateguwe neza cyane, cyari kigamije kumuhitana kimusanze mu rugo iwe. Ariko icyababaje abari bateguye icyo gitero nuko iki gitero cyakorewe ku rugo atarariho. Ibi byose bikaba byatumye umugambi ibihangange byari bifise wo kumukura ku butegetsi bibanje kumurasa uhinduka, ndetse amakuru menshi akavuga ko byongeye kacibi kiri muri CNDD-FDD. Abenshi bakemeza ko umwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa mu Burundi, dore ko abarundi isinzi guhera ku barundi bato bato ndetse kugeza ku bajenerali batemera ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora. Benshi bakemeza ko igihe kigeze kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye atwange imihoho, kuko ibyo ariko arakorera abenegihugu birateye isoni kandi birababaje, kugeza n'aho ahisemo gusambura igisoda c'u Burundi. Benshi mu barundi bakaba bavuga ko aho ibintu bigeze abarundi bwabo bakwiye kwikemurira ikibazo kiri ngaha mu gihugu. Byinshi tuba turiko turabatohoreza tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Wowe ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.